ahantu twarakuye umugisha kandi jewe ndavyumva neza yuko twishuwe ku bibazo vyinshi twaguma turiko turibaza, umwe wese yibaza ku mutima wiwe. Twarasavye ko indongozi nshasha zoza zemera Imana kandi zumviriza ijwi ryayo, zongera zikurikiza amategeko y'Imana. Ku bwanje ndumva yuko iryo sengesho twari dufise Imana yamaze kuri twishura. Twaraseze kandi kugira ngo Mutima Mweranda aturongore kugira ngo tuze dutore neza umusubirizi wa Petero. Sinzi ko mubizi, Ekleziya ni ikoraniro. Aha dukoraniye ngaha, murazi yuko Imana yasigaranye ubutumwa Petero, ararongora Ekleziya twese abari kwisi. None rero iminsi yose nukwama twumva yuko turongoye ari nkawe, kuko niwe Imana icishako ivyiza iha abene gihugu. None rero iryo sengesho turabona neza yuko ryakiriwe, kuko ndizeye ntakekeranya ko ntakekeranya